umutima wanje uvugiriza impundu uhoraho, inkomezi zanje zivyuwe n'uhoraho, akanwa kanje kavugiye imbere y'abansi banje. Nimba uno munsi abariko baranyumviriza, nimba abarongozi b'amashengero, nimba arabizera bahora bakoranira hamwe, bumva vy'ukuri batanabanza gusuzuma ivyo baririmba mw'ishengero, hari ikibazo. Umwanditsi umwe niwe yavuze ati nyereka indirimbo ziririmbwa mw'ishengero zokubwira ivyo bizera, canke ibicuba, reka ndirimbira umwami wanje. Abakunzi ba Brightness Burundi, turasubiye kubaha ikaze. Ikiganiro ni ca kindi mumenyereye, umuziki n'indirimbo mu vyanditswe vyera. Uracari kumwe na jewe Ik.13, ariko umutumire aracari wa wundi nyene. Reka abaramutse. Ndabaramukije, nezerejwe kandi no kongera kubana namwe muri kino kiganiro. Wokwibutsa akazina abakunzi ba Brightness Burundi? Ni Ik.13, umukunzi w'abanyamuziki. Urakoze cyane. Umutumire n'ubu aracari Ik.13, umukunzi w'abanyamuziki. Reka tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ariko tubibutsa ko mu kiganiro giherutse twaramaze kwinjira mu bitabo 12 vy'akahise. Twarabonye mu ntango ico igitabo c'abacamanza kitwigisha ku muziki n'indirimbo. Twararavye igice ca 5 aho twabonye indirimbo ya Debora. Twarabonye Debora aririmba asunitswe cyane n'ivyo Imana yakoze mu kubaneshereza abansi babo muri kahise, mu gihe ciwe, mbere agatazira Imana no muri kazoza intsinzi yayo ihebuje. Uyu munsi tugiye kubandanya turaba ubutumwa ivyanditswe vyera bidushikiriza ku muziki n'indirimbo muri vya bitabo nyene 12 bidonda akahise. Reka tubaze umutumire wacu uyu munsi, naho tuza kuganira ku gitabo ikihe, igisomo ikihe. Murakoze cane. Duhejeje igitabo c'abacamanza, twari kuca tuja ku gitabo ca Rusi. Yego. Ariko nkuko nabivuze ku gitabo ca Yesu, igitabo ca Rusi ntabwo kitubwira ku bijanye n'umuziki, uretse ko kibandanya inkuru y'agakiza, aho tuza kubona haserukamwo Obedi yabaye sekuruza wa Dawidi, Dawidi nawe akaba sekuruza wa Yesu Kristo. Tuza kubona Imana zigama Rusi kugeza yaho tubona hashobora guca umukiza, aho azoboneka ko Matayo amushiramwo mu basokuruza ba Yesu. Rero nta vy'umuziki n'indirimbo ico gitabo kitubwira, ariko twigiye imbere gato ku gitabo ca mbere ca Samweli, niho tuca tuza kubona hagaruka aho abanditsi badufashije gusobanura Bibiliya bahise indirimbo ya Hana yo gutazira mu gice ca kabiri. Neza na neza rero mu gice ca kabiri niho tuza kuganirako uyu munsi. Mu gice ca kabiri tuza kuganirako uyu munsi. Tuza gufata ico gice cose? Ntabwo tuza gufata igice cose, tuza guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'10. Murakoze cyane bakunzi ba Brightness Burundi, murumvise igisomwa kigomba kidufashe uyu munsi gutahura ivyanditswe vyera bivuga ku ndirimbo n'umuziki. Nashaka umutumire wacu abandanye atuyagira. Mbega Claude, iki gitabo ca mbere ca Samweli
kivuga iki mu ncamake? murakoze cyane nk'uko nabivuze mu ntangamarara ya bino bitabo. Kino gitabo kiri mu bitabo biza kuvuga amakuru yabaye imbere y'intwaro ya cami mu gihe c'Abisirayeli. Hanyuma kino gitabo kiratubwira kandi ku mucamanza wa nyuma yitwa Samweli, tuza kumubona aza gukoreshwa mu gihe ca nyuma, aza guseruka nk'umuherezi, agaseruka kandi nk'umuvugishwa, ariko kandi akaza guseruka nk'umucamanza. Kuvuga muri kino gihe Abisirayeli bari batanguye kwanka uburongozi bw'abacamanza, bakaba ahantu banka kurongorwa n'abacamanza Imana ibahaye. Hanyuma kandi bakayigarariza, batangura gusaba umwami, Imana ibahe umwami kugira ngo bamere nk'ayandi mahanga. Imana iravuga ko ari mwe mu musavye, okay, reka nawe mubahe. Imana icitangura ibahereza Sawuli, ariko yari umwami adatunganye. Hanyuma Sawuli birangira by'ukuri adashoboye kubandanya ari umwami w'Abisirayeli, Imana ibahereza Dawidi nk'ikigereranyo ca Kristo c'umwami atunganye. Rero tuza kumubona Samweli aza gukoreshwa by'ukuri afise ayo mabango atatu nk'aya Kristo, aza kuba ari umuherezi yakoreshejwe muri kino gihe mu butungane, aza kuba ari umuvugishwa ashoboye kuvugishwa muri kino gihe, aho Imana yamukoresheje mu kwimika abo bami bose. Hanyuma kandi akaba n'umucamanza mwiza mugabo abura Kristo, umucamanza w'ukuri. Rero muri make nivyo bigize kino gitabo. Ubundi bwo mu bwaguke abakunzi bo bandanya basoma ibijanye n'amakuru avuga muri kino gitabo. Urakoze cyane kutubwira icyo kino gitabo kivuga mu ncamake. Nibaza ko abakunzi b'ikiganiro umuziki n'indirimbo mu vyanditswe vyera barafise uruhara rwo kwagura cyane kugira babone vyinshi tutoshobora kuvugira mu kiganiro kimwe. Kino gisomwa c'uno musi mutumire wacu Claude kivuga ku muntu yitwa Hana. Nk'uko wanabivuze indirimbo ya Hana, naho hari aho bavuga ngo isengesho. Nagomba ubanze utubwire mu majambo make, mbega Hana ninde, n'umuntu ki? Murakoze cyane. Nk'uko umwanditsi wa kino gitabo abitwereka mu gice ca mbere, tuza kubona Hana yari umwe mu bagore babiri ba Elukana. Elukana yari afise abagore babiri, umwe yitwa Penina, ubundi akitwa Hana. Penina yaravyara abana, hanyuma Hana yari ingumba. Ego tuza kubona arico umwanditsi abavuga ko mu gice ca mbere nko 30 ya mbere. Ego mbega none mutumire wacu Claude, tubandanije je ndafise amakenga mwamwe. Kino gisomwa wavuze indirimbo ya Hana, nanje navuze nti hariho navuga ko ari isengesho kandi vy'ukuri ukiravye umengo ariko avuga ngo Hana arasenga. Wewe kino gisomwa kiri imbere yacu ku ruhande rw'iwawe ukibona nk'isengesho cyangwa ukibona nk'indirimbo? Jewe ubwa mbere ndayibona nk'isengesho. Nivyo vya mbere mbona, kubera ko igisomwa kirabigaragaza. Ndashobora kuvyerekana nk'uko yarafise ikibazo co kutagira umwana. Tuza kubona ku murongo wa 10, maze Hana asenga Imana afise intuntu arira cane. Tuza kubona asenga Imana. Yarasanzwe buri mwaka aduga ishiro aja gusenga kandi atangira Imana, ahereza Imana imimazi. Mugabo kandi muri ko gusenga yarafise ico nakwita umutwaro, nkuko no munsi bivugwa umuraje ishinga. Yarafise umukeba
yitwa Penina yamushinyagurira kuvuga ntiyatahurwa muri ivyo bihe ariko kandi aba ahantu asaba Imana ku murongo wa 11 ntashavuga ngo asezerana isezerano ati ewe uhoraho nyene ingabo ni waraho umubabaro wanje inshoreke yawe ukanyibuka ntunyibagire je inshoreke yawe ukantabaza umwana w'umuhungu nanje nzomuguha uhoraho aba ari uwawe uzorinda apfa kandi nta gwembere uzomugera ku mutwe tuza kubona asaba Imana kumuhereza umwana w'umuhungu kandi akaca asezerana ntiyamumuha ko azoca amuha akabinyego yiwe rero ntivyatevye Imana iragirana iramumuha turabe ku murongo wa 19 bukeye barazinduka baja imbere y'uhoraho barasenga bahejeje barataha basubira iwabo i Rama maze Elukana ararira Hana umugore wiwe uhoraho aramwibuka igihe kiragera Hana asama inda avyara umwana w'umuhungu amwita Samweli kuko yavuga ati namusavye uhoraho kuvuga ngo anarasenze asavye umwana w'umuhungu Imana iramumuhaye kandi kubera ko Imana imumuhaye arasenze kuko by'ukuri Imana yishuye amasengesho yiwe iki gice ca kabiri rero kiza gutangura kitwereka ngo maze Hana arasenga byongora kuvuga ngo maze Hana araririmba mu gihe turavye urubuga rwa kino gisomwa yaba igice ca mbere n'ica kabiri kitwereka umuntu atangura asenga umuntu yishurwa hanyuma agatanga inyishu biciye mu gusenga arivyo bise indirimbo rero nk'ikibazo warumbajije jewe mbona ubwa mbere yarasenze yaririmbye ariko kandi nitegereje ingene inyandiko za Bibiliya na cane cane ivyo bise indirimbo zanditswe ndabona zanditswe muri kamere kagomba kumera nk'ibicuba nk'amazina canke ibibiti vyese uza kubona umuntu ashobora kuvuga amazina ingene yahibongoza nk'amazina urashobora kuvyita indirimbo canke ibicuba reka ndirimbira umwami wanje ndatereye mu gahogo umuntu yohava yiyumvira ko ari canke naho ayobara amajambo gusa reka ndamuvuge ndamurate n'umwami akwiriye kuratwa reka ndamuyage ndamuhayagize n'umwami akwiye kuyagwa uza kumva ingene ayo majambo niko ndayavuga ashobora kuba yo kwitwa indirimbo sinzi rero bashoboye kuyita indirimbo ko boba kera bari bafise imidiho imeze nk'iyo mugabo nshira hani nakatuzo kuri jewe na Claude cyane ku ndirimbo ariko nshira cyane nakatuzo ku gusenga mandi majambo ugusenga n'indirimbo birafise ahantu bishobora guhurira neza cyane birafise ahantu bihurira rwose ndagomba maze ntange indangura kintu yo gusenga n'indangura kintu y'indirimbo indirimbo ni amajambo yahibongojwe canke ni ubutumwa bwashizwe mu gahogo niyo ndirimbo hanyuma ugusenga no kuyaga n'ikiyago nk'abizera tuvuga ko gusenga n'ikiyago hagati y'umuntu n'Imana no guhura hagati y'umuntu n'Imana kandi rero aho bica bihurira aho ivyo bintu aho bihurira rero ni hehe nuko mu ndirimbo umuntu aravuga no mu gusenga umuntu aravuga aho bishobora gutandukana n'uburyo bishobora gukorwa gusa ariko ubundi bwobwo biza guhurira ku butumwa buza kuba bugize ibivugwa muri uwo mwanya yaba ari ushize mu gahogo yaba ari uriko arasenga uriko arasenga avuga amajambo n'ijwi uraryumva uriko ararimba avuga amajambo n'ijwi ukaryumva nivyo novuga kujanye n'indirimbo ndetse no gusenga urakoze cyane kudufasha nibaza ko ubunye tutagumana ibibazo mbega n'indirimbo canke no gusenga yashobora kuba yari indirimbo canke yari karasenga bivana n'abanditse ico gihe ukuntu babona aya majambo anari karavuga aya majambo ashobora gufatwa nk'indirimbo kuko bakunzi ba Brightness mwabonye ko n'umutumire wacu ari umuhinga yadushiriye no mu gahogo kugira dushobore kubona ukuntu ivyo bintu bishobora gusa sinzi ko twibutse mu gisomwa cyaheze Debora ariko aravuga
yaravuze ngo aho bavugira ibicuba sinibuka neza umurongo ariko ayo majambo aravuga ati aho bahora bavugira ibicuba aho iwacu ibicuba turabimenyereye hari igihe bijya bitabishira mu karangamutima k'indirimbo n'umuziki rero kumbure Hana nawe arashobora kuba ariko arasenga mu buryo uwumva amajambo ashobora kumvamo akaranga k'indirimbo rero nta kibazo na kimwe twosubira kugumana ku bijyanye mbega n'indirimbo cyangwa n'isengesho kuko umutumire yadufashije bihagije ariko nashaka dutera intambuko mutumire wacu mbega turavye rino sengesho canke indirimbo ya Hana ariko avuga iki w'ino sengesho mu buryo bwiharije? murakoze cyane ugiye kuraba ino ndirimbo canke gusenga kwa Hana yego ubwa mbere je kwarantangaje kubera ko nk'umuntu yariko asenga asaba Imana imuhereze ingabire y'umwana yego hanyuma Imana ikamwishura ikamuhereza iyo ngabire caza gutangazwa n'ingene yandika avuga canke asenga canke aririmba reka turabe murongo wa mbere uvuga ngo umutima wanje uvugiriza impundu uhoraho inkomezi zanje zivyuwe n'uhoraho akanwa kanje kavugiye imbere y'abansi banje atangura yerekana igituma canke inkomoko yo kuririmba kwiwe canke gusenga kwiwe yararyamye arakangutse yaradendebukiwe inkomezi ziwe ziravyuwe canke zirakabuwe kanwa kiwe ntikariko karavuga ariko ubu karavuza imbere y'abansi biwe mugabo aca avuga impamvu kuko nezerejwe n'agakiza kiwe Imana mbega ikijije Hana iki n'agasuzuguro nabamwitamba hejuru ngira ni Penina ni Penina ariko by'ukuri ugiye kuraba ingene abandanya yandika aje atangura kuvuga uburangamutima bw'Imana ntawera nkora ku murongo wa kabiri kuko atayindi Mana atari we ariko arerekana ko ari Imana imwe rudende Imana yonyene nta yindi hari kandi yera itunganye igororotse kandi nta gitandara kimeze arayise izina igitandara ni ubuhungiro kimeze nk'Imana yacu akaca yongera akazivya abantu ntimukongere kuvuga ivyo ubwibone mutyo ivy'amanyama ntibigaturuke mu kanwa kanyu kuko uhoraho ari Imana izi vyose kandi karangamutima Imana izi vyose ukumenya byose kw'Imana arabiseruye niyo igera ibikorwa by'abantu nko ku munzani tuza kubona Hana aza guserura uko Imana imeze mugihe ibi byose aza kubivuga bikomoka mu gakiza kiwe yego tubanze twitegereze kino gihe mbega byari bimeze gute nkuko nari nabivuze twabonye yuko Abisirayeli bari ahantu banse kurongorwa nabi Imana bahereje aribo bitwa abacamanza basubiye mu bwigwamana hanyuma n'ivyo buherezi ntibiriko bikorwa neza aha ugiye kuraba ku murongo igice ca kabiri ku murongo wa 12 kandi bene Eli bari abanyangeso mbi bafu ko bagize ivyo uhoraho urabona ko kino gihe ivyo uhoraho vyafatwa uko bishakiye bitandukanye n'ingene Imana bibageze mu gitabo c'abareba rero tuza kubona no ku murongo wa 6 n'uw'umunani aza kwerekana ingene Imana iganje uhoraho ni watuma umuntu apfa kandi watuma abaho ni wamumanura ikuzimu kandi wamukura uhoraho ni wamukenesha kandi ni wamutungisha ni wamucisha bugufi kandi ni wamushira hejuru uri kurumva kino gihushane canke kubangabanganisha gihushane c'amajambo aza kwerekana ko ari Imana itarenganye ari Imana kandi by'ukuri ivyo ikora biba bitumbereye aza kuguma aserura Imana ariko kandi ageze ku murongo w'icumi tuvuga ngo abagwanyi uhoraho bazovunagurika
azoturagara ari mwijuru abakankamira uhora azocira imanza abo ku mpera z'isi kandi azoha inkomezi umwami wiwe ashire hejuru inkomezi z'uwo yimikishije amavuta. Tuza kubona ari imvugo itandukanye rwose nibiba umuntu yo kwibaza ku mwana wiwe. By'ukuri tuza kubona uwo mwana Samweli amaze kuvuka aza kuba ari umwana yakoreshejwe muri kino gihe ari umuherezi mu buryo butunganye, ariko abura uwundi muntu. Yabaye umucamanza, Imana ikoresha nk'umucamanza wa nyuma, ariko yabura uwundi muntu. Yari umuvugisha yakoreshejwe muri kino gihe kugeza aho Imana yamukoresheje mu kwimika umwami wa mbere umwami wa kabiri. Ayo mabanga atatu yose tubona yari amabango atunga urutoki Kristo, mucamanza w'ukuri, muvugishwa w'ukuri, kandi umuherezi mu buryo bushitse mukuru. Rero tuza kubona hari ikirenge Samweli yarakomotse mu rubyaro mu bura bwa Hana. Tuza kubona yariko avugishwa kuri Mesiya azoza, kandi kukaba nkako yaje nk'umuntu abakura ahantu bari baboshe rwose, bari bazigirijwe. Niko Mesiya yaje aza by'ukuri kutubera umuherezi mukuru, aza kutubera umucamanza, kandi no ku mpera y'ibihe azoba umwami atarenganya, azoca urubanza mukuri. Rero nkuko wari unumbaje mbe yaririmbye iki? Yaririmbye atumbereye agakiza k'Imana ko Bisirayeli muri kino gihe, ariko kandi no mu gihe kizoza. Yaririmbye atebera rwose ku Imana iri caserukiye muri kano gakiza yariko avuga. Umunezero w'agakiza kuhoraho nk'umuvugishwa yarabona ingene hamwe no kurokogwa n'umwami ingene vy'ukuri bimuteye kumva anezerewe. Umuntu aboshwe ari mu hanga riboshwe riko rasenga Imana atari Imana y'ukuri, yari umuntu aruhijwe, ariko kandi akaremesherezwa n'ico Imana ariko gomba gukora mu gihe cawe no mu gihe kizoza. Ego, urakoze cyane Claude. Bakunzi ba Brightness Burundi, by'ukuri murabona ko umutumire wacu ariko aradufasha cyane kubona icyo Hana ariko araririmba, ukuntu ariko araninahaza Imana, ukuntu ariko araninahaza uburangamutima bwayo, ukuntu ishimwe ridudubiza. Claude, ariko ndaraba ano majambo Hana akoresha, ukuntu asenga aninahaza uburangamutima bw'Imana, yongera atunga urutoke agakiza k'Imana gahebuje muri kazoza. Sinahura neza igituma Hana atibuka ibikorwa vyiwe. Wari watubariye ko yamaja gusenga ishiro atanga n'ibimazi. Uriko urasoma zijya nkuru, hari aho tubona ariko arasenga umuherezi Eli amubwira ati waborewe wewe, ti wamuza mu ngoro y'Imana uborewe? Nawe ati oya n'umubabaro. Kubera iki Imana igeze kwishura Hana atibuka nawe yivuge mu isengesho ryiwe, yerekana ukuntu by'ukuri yari yarapfukamye, yari yarasenze, yuriye imisozi n'iyindi. Ubwo ntiyoba yibagiye kwivuga mu isengesho, kandi byari bikenewe kugira bidutere intege natwe uyu munsi kuja ku karago kandi tugashimira Imana ko twapfukamye kandi tugasenga tukumvirwa. Eric, mbega mu gakiza kuhoraho ninde muntu afise ico ashobora guterera? Ntawe uhari. Agakiza nakuhoraho wenyene. Hano Hana arakoreshwa mu mugambi w'agakiza nk'umuringoti udatunganye. Ni nk'uko Mariya azokoreshwa agategwa inda y'igitutu aho azovuka umukiza, maze by'ukuri umukiza amaze kushika kugaragara, Mariya ntazoba umuntu ahambaye ngo kubera yavyaye umukiza. Yagiriwe ubuntu kuko Imana yahisemo gukoresha imiringoti y'abantu badatunganye ikabacishamo ukuri kwayo, inkuru yayo, isezerano ryayo, kugira ngo by'ukuri ishitse ico igomba mu mwana wayo. Rero hano nta mpamvu n'imwe Hana yo gushobora kwibuka
kuko nta kintu na kimwe yaterereyemwo. Yego biragaragara yarasenze, yego biragaragara yaringinze Imana, mugabo vy'ukuri ku bijanye n'ingabire yo guhabwa Samweli wabaye umukiza mu gihe cabo nta ruhara abifisemo. Ni Imana ubwayo yabikoze, kandi aho agakiza k'Imana gaserutse ntiyashobora kugaragaramwo uruhara rw'umuntu. Ntibikunda, kuko erega Kristo yadusanze twarapfuye, turi biziga, nta buzima buhari, kandi ntitwiyumvira no kubaho, nta vyizigiro bihari. Hanyuma umuntu aratuzuye tutabisavye, tutabona ko tubinakenewe, adushizeho, turabayeho, aduhaye ubugingo. Mbega urasubira kurata inkomezi zayo? Ntibikunda na gato, ahubwo uza kuguma witegereza uwo mwami ahebuje, agakiza kiwe gatangaje k'ingene vy'ukuri gashobora kugaragara ku muntu atarabereye, atarakwiriye. Ndiyumvira ko arico vy'ukuri catuma Hana hatadudubije uruhara rwiwe. Yego Claude, urakoze cyane, mugabo nguma niyumvira, mbega none utwigoro twacu mu gikorwa reka mvuge c'Imana canke mu mugambi w'agakiza, ntidukwiye gukomerwa amashi, ntidukwiye kwibukwa tukaja mu vyirato vyacu, ku buryo Hana yoca yifuta burundu akavuga Imana yonyine n'amajoro yaraye. none twava tuvuga yuko kuba yarasenze navyo vyatumye ahabwa Samweli? Aho nyene tukiri ngaho, wewe uri umukunzi w'abanyamuziki, kandi ndazi uri mu bantu bakurikirana urubuga rw'indirimbo n'umuziki. Yego, ushatse guhakana ko indirimbo ikunda kuduhezagira uyu munsi ivuga ko amarira ya Sara yavuyemwo, Yana yavuyemwo Samweli. None iyo ndirimbo uyu munsi ushatse kuvuga ko yaririmbye atari yasomye Bibiliya, kandi atatanze ubutumwa Bibiliya uyu munsi ikwiye gushingira intahe. Samweli ntiyavuye mu marira ya Hana? jewe nyinshi notanga ni oya, kuko tuvuze yuko Samweli yavuye mu marira ya Hana, bisobanura ko twohamagarira abantu kurira gose kugira ngo ba Samweli baboneke. Uvuga nk'ubu umuntu amaze imyaka 3 atakibondo afise, nimba kurira arivyo bica bituma bimuhereza umwana, ntagenda ahere ku wa mbere arira, hama igihe kanaka azohabwa. Ariko vy'ukuri sivyo, tuza kubona guhabwa ingabire y'umwana n'Imana ibihitamo ryari iguha iyo ngabire, uburyo izokoresha ishobora no kukwima kandi wayisavye. Mbega none ko Imana tubona yigenga kandi Imana itarenganya, hanyuma igatanga iyo ngabire mu gihe ishatse n'igihe bihisemo, bica bikuraho yuko dushobora gusaba iyo Mana? Oya, tubandanye dusaba uwo mwami, ariko tugumana iki mu bwenge bwacu? Nuko Imana iza kuduha ibitubereye, nuko iduha ingabire mu gihe ibona ko bikwiriye. Ariko vy'ukuri si inyifato yacu ituma Imana ikora ico iba ikoze, si gusenga gose, si kumara iminsi ku karago bizotuma ca twishurwa, ibijya dushaka Imana ico ibikora. Ahubwo utwigoro twose tugaragara twe twakoze, nimba Imana vyo yihimbara igashobora kuduhereza hirya twasavye, turashimira Imana kuba yabikoze, kuko ivyo twariko dusaba vyahwanye n'ubugombe bwayo. Mugabo igihe itabikoze, nuko ivyo twasavye bitari bihwanye n'ubugombe bwayo. Ivyo Imana riza kuduhereza biza kuba arivyo vyari bibereye. Gusa kuri twebwe abana b'abantu tuguma tubona ivyo twe dushaka, ivyo twe tugomba, ko Imana ibikoze arivyo biba vyo. Ico gihe tuba tunyuranije no gushaka kw'Imana no kugomba kw'Imana. Rero inyifato yo gusenga gose dukwiye kuyigira dutumbera ico Imana iduha, ahubwo dukwiye gusenga kuko Imana duhamagarira gusenga vy'ukuri, tukayisaba. Ni nk'ikimenyetso cerekana ingene tuyunamira, tuyizigiye nk'Imana ituganje kandi ifise ivyo dushobora kuduhereza.
mugabo muri uko kuyunamira tugumana umutima tuvuga duti ni wewe uzi ibibereye, ni wewe uzi ibikwiriye. Rero Hana yahawe Samweli kuko Imana yari itumbereye kumumuhereza, muga ntiyamumuhaye kubera ko yasenze. Urakoze cyane mutumire wacu Claude, naza kudufashije cyane gose. Uriko uravuga ivyo bintu naciye nibuka ukuntu muri aho nyene hanavuga ati Imana niyishira umuntu hejuru, niyimumanura, niyituma abaho, niyituma apfa, ariko arerekana ukuntu Imana ikora ibintu mu bwigenge bihwanye n'ivyo igomba ibikora, atari kubera yarize cyane, ariko nk'uko urangiza ubivuga, kunamira Imana kuza kuyisenga bigaragaza ukuntu tuyizigiye n'ukuntu imitima yacu inyotewe kunywana nayo. Urakoze cyane gose. Ariko kandi muri kino gihe turangiza, nibaza ko tubona abantu canke indirimbo nyinshi zerekana umuntu, usanga z'ukuri ziriko zirashira umuntu imbere, kandi ugasanga koko ivyo ariko aravuga nivyo yakoze, muga Hana ntavyo yavuze, amasengesho yagize, nimba yari isonzesheje, nimba yagize iki. Kwanza ijambo ry'Imana rirabitwereka. Nirihe jambo wotekerera abantu bandika indirimbo bakiyerekana kurusha uko berekanye Imana n'ikiri muvyo yabakoreye? Murakoze cyane. Kuba ariko baratwumviriza, ubwa mbere indirimbo zivuga jewe zikwiye kwirindwa rwose, kuko indirimbo zivuga jewe ziza gushira jewe hejuru. Kandi nibutse yuko bavutse ubwa kabiri baracafise umwiza muri bo utarahera burundu. Muri ico gihe twebwe tugumye twishira hejuru, tukaguma tuvuga amajambo nteranje imbere, nagizwe ukomeye, ndi ubudahusha, ndi unesha. Muri ico gihe ivyo biza gufatana na wa mwiza ukiri muri twebwe utaratunganywa burundu, hanyuma tugasanga ni twebwe, ariko vy'ukuri ntituriho ku bwacu, turiho ku bwa Kristo. Izi ndirimbo zitebera gose kuri twebwe, nkuko nari nimejeje kubivuga, zikwiye kwirindwa gose. Kiretse iyo umwanditsi ashoboye kwerekana ingene we nahagaragara mu ndirimbo, ariko ivyo aza kuba, ivyo aza gucika si kubwiwe, ni ku bwa Kristo. Muri ico gihe indirimbo irashobora kuririmbwa n'abizera bose. Ariko kandi hamwe n'uruhara rw'igikorwa Yesu Kristo yakoze, numva dufise akabazo rwose mu gihe utsindagira ico Kristo yakoze mu ndirimbo ari ikibazo. Rego unyibukije umunsi umwe ariko ndigisha abanditsi b'indirimbo, yari abarongozi b'indirimbo. Hanyuma umwe arambaza, nari mejeje kubayereka ko indirimbo abizera bahawe n'ubutumwa bwiza, hanyuma nta kindi kintu duhamagarirwa kuririmbisha ishengero uretse ubutumwa bwiza. Uwo murongozi w'indirimbo acarambaza ati none tuzoguma turirimbisha ikoranira ubutumwa bwiza, kuwa Mungu ubutumwa bwiza, kuniba Mungu ubutumwa bwiza, kuwa Mungu ubundi ubutumwa bwiza, nta bindi twovuga, nta bindi bintu. Urabona yuko tutanyuzwe na Kristo, ntitunyuzwe n'Imana, ntiduhagijwe n'ubutumwa bwiwe. Ku bwanje ni n'urugezo kwerekana yuko vy'ukuri tugikeneye umukiza. Nimba hari ikindi kintu gishobora kutunyura mu ndirimbo, mu makoraniro yacu, kitari Kristo n'ubutumwa bwiwe, vy'ukuri turacamukeneye, turacamukeneye. Nimba Imana atariyo ndirimbo yacu, umusaraba wiwe ngo kibe icitabirizo, igikorwa ciwe ngo kibe icitabirizo, nukuri umusaraba wiwe uradukiza. Nukuvuga ngo abakirijwe na Yesu Kristo bumva banyugwa no kuririmba icari, uko ameze, uko ateye, uko akora, amasezerano yiwe, bumva ari ivyo bibaha umunezero, bumva ari ivyo bakeneye kumva mu ndirimbo, bumva ari ivyo bakeneye mu nyigisho zitangwa mu makoraniro y'abizera. Ubundi bwobwo ko bariko baratwumviriza, nimba duhora dusirimba
akadugumba kakaturenga tukumva hari eri dusoza tuvuga ngo no munsi vyatesa uno munsi vyari biryoshe mugabo wasanga umusaraba udatambitse hagati mw'ikoraniro akenshi twariko turaninahaza ikigwamana twebwe turiko turasenga ikindi kintu atari Imana yishuye mu vyanditswe vyera kandi biteye ubwoba gose nimba uno munsi bariko baranyumviriza nimba abarongozi b'amashengero nimba arabizera bahora bakoranira hamwe bumva vy'ukuri batanabanza gusuzuma ivyo baririmba mw'ishengero hari ikibazo umwanditsi umwe niwe yavuze ati nyereka indirimbo ziririmbwa mw'ishengero nzokubwira ivyo bizera Mwene majambo ivyo turirimba biraza kugaragaza ivyo twizera none twebwe twizera iki twizera Kristo n'igikorwa ciwe twizera Kristo icari hanyuma ivyo nivyo bica biba hofle nivyo biza guseruka mu ndirimbo turirimbisha ikoraniro nukuri ndasubiramwo nimba vy'ukuri Kristo atari we duhahamiye mu makoraniro y'abizera mu ndirimbo ntiturakizwa turakeneye kumenya ubutumwa bwiza kugira ngo vy'ukuri nimba twarakijijwe n'ubutumwa bwiza nta yindi ndirimbo kandi anabibutse uku hanavuga ibizoza no mw'ijuru ntituzoririmba ikindi kintu tuzorimba ya ndirimbo ya wa mwagazi tuzorimba ya ndirimbo ya Kristo iserura ishari hanyuma vy'ukuri tukunama imbere yiwe hama umunezero uri muri we tukawuhabwa tugahazwa nawe yego urakoze cyane nizere ko ivyo utekereye abariko baratwumviriza abakunzi ba Brightness namwe mwese mufise igikorwa co kwandika indirimbo no kurongora indirimbo mu materaniro abarongozi b'amashengero iki kiganiro kihari ku bwacu kugira amateraniro yacu yose aba ari mu vy'ukuri umusaraba wa Kristo aba ninahaza Imana abashira hejuru ico Kristo ari nico yakoze kubw'agakiza kacu rero turashimiye cyane gose umutumire wacu Claude turagushimiye gose nakoze kandi turaguhaye ikaze n'ikindi gihe nitwaguhamagara uzoba mutugamburukira nkuko wama yego cyane ishengero riracyakeneye gufashwa kandi namwe muhari ingabire Imana yatanze kugira tubandanye gufashanya muri urugendo yego reka turangize dushimira abakunzi ba Brightness Burundi twongera tubibutsa gufyonda kuri j'aime dufyonde kuri s'abonner kugira tubandanye dukurikirana bino biganiro twongere dusangize n'abandi mu gufyonda kuri partager naho ubutaha murakoze